Bakunzi ba Hori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira ijambo, nagira tubanze dusenge, twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana nyene ububasha, Mana nziza, muvyeyi mwiza wuzuye impuhwe n'urukundo, ndaguhaye icubahiro muri iki gitondo ciza. Igitondo c'umugisha kidasa n'ibindi bitondo, kuko kitizegeze kubaho kandi kitazongera kubaho ukundi. Ndagushimiye rero ko hari ibyiza byinshi wateguye uyu munsi ku bwacu, kandi nzi neza Mwami Imana kubw'urukundo dukunda, utwemerera twese tukabigenderamo. Dekura rero umugisha wawe n'amahoro yawe ateramira imitima yacu, kandi n'amatwi yacu yo mu mwuka yuguruke cyane kugira twumve icyo ijambo ry'Imana ririko riratubwira, kuko ijambo ryawe niryo riturera, niryo ridutoza indero nziza, bigatuma dusubira ku rufatiro twatakaje ubwo umwasi yadutesheje, ariko ijambo ryawe rikadusubiza Mwami Imana kumenya umugambi dufitiye. Wemere rero abaryumva ntibarisige ngaho, ariko umwe wese agenda aryumve kandi rimuremere igitangaza. Ndagushimiye kuvyemeye kubidukorera, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe ubu nihe bitazoshira, mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen amen. Tumaze iminsi turiko turaganira umugambi w'Imana ku muntu, icyo Imana yari yaremeye umuntu n'inshingano yamuhaye, ariko tukaba twarazitakaje. Reka by'ukuri turabe ingene umwana w'umuntu yataye ikibanza ciwe, bituma agira ubuzima bugoye. Umuntu wese yataye inshingano Imana yamuhaye, iminsi yose agira ingorane, agira ubuzima bugoye, kandi iyo wemeye ukagenda uko Imana ishaka, n'ukuri ubuzima buroroha kandi buraryoha. Rero ndifuza ko umuntu wese by'ukuri yosubira agahindukira karaba, kubera iki jewe ndiko ndagira ubuzima bubi, kubera urugo rwanje rubishe, kubera iki atamahoro arimo. Hama urabe igituma watakaje ayo mahoro, hama ugaruke ku Mana. N'ukuri ni wayugaruka ko uzobona ibintu byinshi bihinduka. Sindiko ndabahenda, benshi muze mubaze abantu by'ukuri bemera bakagenda uko Imana ishaka, bagenda babona bava mu bwiza baja mu bundi. Niryo sezerano dufise, niko Imana yabivuze. Rero nahacu by'ukuri kugenda nkuko ijambo rivuga. Imana si yibesha, oya, ariko n'abantu tudashaka kumva iki jambo rivuga. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro. Turasoma igice cya 3, duhere ku murongo wa mbere, hanyuma dushikane ku murongo w'indwi. Haravuga ngo uko icyaha cyatanguye mu isi, mbere icyaha kitaraza, umwana w'umuntu akirongorwa n'Imana, ibintu byose byari bimeze neza. Imana yagenderera abantu, bararya bagahaga, bakanezerwa, bagakundana, bakaganira neza. Ariko icyaha iyo kimaze kuza, indimi z'abantu ziranyurana. Reka twumve uko byagenze. Inzoka yarusha amayeri ibikoko byose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega nivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti kimwe cyo muri iryo tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti byo muri iri tongo turemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba namba ntimuzopfa, kuko Imana azi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwiheza, mukamera nk'Imana kuvyo kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa, kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti cyo kwifuzwa, kimenyekanisha ubwenge, yamura kubyo camye arabijya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa, bafatanya ibibabi by'imusukoni bironkeramwo uducocegwa. Imana idufashe. Murumvise yuko icyaha kitaraba, umugabo n'umugore bari bakundanye, baratembera mu itongo,
bafatana baraganira neza bari mu mahoro Imana yarabagenderera ikababona ariko ngo inzoka biraza ngo ifata umugore umva ari satani yihinduye mu nzoka ngo iraza iramubaza ngo mbega ndakwibariza ngo biti biri muri itongo byose muremerewe kubirya izana gutangura kwiyumvira umugore yishura inzoka toya ati ibiti byose turavyemerewe kubirya ati kiretse igiti kimwe inzoka icibwira wa mugore ati ati Imana yarabahenze ati hamwe mwokirya ati mwogira ubwenge nk'ubw'Imana mwogira ukumenya nk'Imana umugore baraganiriye akanya ariko jewe ndesubira nkiyumvira mbega icyo gihe ibiganiro byaba umugabo yari hehe urumva imisi yose iyo umuntu ataye ikibanza ciwe imisi yose umuntu yavuye mu nshingano ziwe ahura n'ibintu bituma ava mu mugambi w'Imana haleluya kuko urumva neza ko Imana yari yabwiye umugabo ati uyu mugore ndamuguhaye ngo muproteje urinde neritongo ariko urumva ko ikiganiro cyabaye umugabo atahari je ndibaza aho yarari ntabyonze ariko kimwe reka turabitwerekeye mbega by'ukuri ubona umugore afise protection ikwiye yawe mbega ubona wewe uruguri kurarikorera bikwiye mbega ubona uyu mugore akurondera by'ukuri akakubona canke yarakubuze tera igihe akubuze nukuri harabe ingorane hari bipfa ariko igihe akuronka mu gihe gikwiriye hari byinshi bigenda neza haleluya ngo hanyuma ngo aca inzoka iramubwira atoye Imana yarabahenze ati yanka ko mugira ubwenge nkayo mugira ukumenya nkayo ngo umugore cyayitegereza ca giti ngo abona kirabereye kuribwa haleluya abona kirabereye ngo agira iki ngo aragenda acamurako ngo ajya ibyo camye kandi ngo agira iki ahereza n'umugabo ngo arakirarage kandi umugabo azi neza ibyo yavuganye n'Imana ko Imana yamwihanije iramwihaniza iramubwira ati umunsi wariye kuri iki giti atugupfa uzopfa yapfuye he yapfuye mu mpwemu umunsi umwana w'umuntu agarariza icyo Imana yavuze yatakaje iki yatakaje ishusho y'ubumana muri we yatakaje gukora kw'Imana umushaha wiwe waranduye kare umushaha w'umuntu wari umeze neza nta cyaha cyabamwo ni ukuvuga ko ibintu byose byagenda neza ariko kuva umunsi umuntu yagararije Imana agakora icyo Imana yanse yaciye atakaza ubumana muri we umuntu aguma araho ameze nk'igikoko kigendagenda bisigura ngo umuntu akozwe n'ibintu bitatu akozwe n'impemu ya yindi Imana yagira iki ihejeje kubumba umuntu yaramubumbye ihejeje kumubumba ngo ifata impemu yayo igira iki ngo yihemukira mu muntu umuntu agira gukora nk'Imana agira kwiyumvira nk'Imana agira gutahura nk'Imana haleluya ariko umunsi yemera ikinyoma cya Satani yatakaje kwa kwiyumvira nk'Imana impemu yiwe yagize iki yaravuyemwo hanyuma umushaha urandura umushaha urimo ubwenge urimo umutima urimo ibugumbagumba urimo gushaka ivyo byagize iki byaciye byakira ubwo nyene kamere ka Satani haleluya yakiriye kamere kandi ka Satani kubera iki kubera yagararije icyo Imana yavuze n'uyu munsi abantu benshi imishaha yabo iragwaye irapfuye impemu yabo yarapfuye haleluya imishaha yaranduye impemu nayo yarapfuye bisigura ngo nahawe kugaruka ku rufatiro umuntu akacagirwa n'uyu mubiri uyu mubiri uganzwa n'iki uganzwa n'impemu cyangwa ukaganzwa n'umushaha iyi impemu yawe ari nzima tuzobiraba navyo nyene iyi impemu yawe ari nzima no kuvuga ko umubiri wawe urongorwa na mpemu haleluya ugakora ibyiza bihimbara Imana bikakwibutsa impemu yawe ari nzima bikwibutsa yuko umugabo mu rugo yubaha umugore akubaha abana biwe agakorera urugo akagwanira urugo rwiwe ntagwemere ko Satani abari waruganza igihe impemu ari nzima igihe impemu atari nzima akoreshwa umushaha nawo wagize iki waramaze kwandura wandujwe nande na Satani umunsi umuntu yemera ikinyoma ciwe haleluya umunsi umuntu yemera ikinyoma cya Satani yatakaje ubumana muri we Imana idutabare rero icyantangaje nuko umugabo yakiriye akarya
yarakiriye arajya kandi azi neza icyo yavuganye n'Imana. Kubera iki? Kubera umwana w'umuntu yama yifuza ibintu Imana yanka, yama yifuza ibintu Imana yanka. Ariko bantu b'Imana, tugerageze uburyo bwose, umuntu wese asubire yarabe, asubire yisuzume, arabe niba ushaka icubahiro cy'Imana ko kiba mu rugo rwawe, niba ushaka amahoro, niba ushaka umugisha w'Imana, niba ushaka ko ibyawe bigenda neza, kora uko Imana ishaka. Ni nacyo gituma natanguye kubabwira nti kugendana n'Imana. Haleluya. Kugendana n'Imana, kumva ijwi ry'Imana, kugendana n'Imana no kuvuga ni ugukurikiza amategeko y'Imana. Haleluya. Si uko atagoye ndabizi, aragoye, ariko ikigoye cyose ukigirira umwete ukagerageza ku buryo bwose ushobora kugishikako. Nawe uyu munsi niyaba ibyawe byarapfuye, urugo rwawe rwarabaye nabi, menya ngo birashoboka ko rusubira kuba rwiza. Ariko byose biva hehe? Biva ku nyifato yawe, biva ku migambi ufashe, biva kwiyereka ufise n'icyo ushaka gushikako. Haleluya. Igihe utarabishaka bizoba nabi, ariko igihe ubishatse birashoboka. Haleluya. Birashoboka. Nico gituma Imana yagize iki? Yatanze Yesu Kristo ngo asubire agira iki? Atugarukane muri presence y'Imana. Tuzobibona, tuzogenda buhoro buhoro tubiganira, tugenda bukebuke gushikaho umuntu abona neza ko Edeni ishoboka. Ariko byose biva hehe? Biva kuri decision wafashe. Utarayifata, naho umuntu yararavuga, naho yararigisha, naho yararasigurate, nta na kimwe cyoshoboka. Ariko ufashe ingingo ukavuga ngo je ndagomba neza ko urugo rwanje rusubira kubamwe amahoro n'umunezero, birashoboka. Rero nahawe Imana yoyo yama yiteguye kugirira neza abana bayo. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, sindambirwa kugushima no kugushimagiza no kugushira hejuru, kuko uri Imana yacu, uri umuvyeyi wacu, uri umutabazi wacu, uri umwungere wacu, uri Imana idutegurira ibyiza uko bukeye nuko bwije. Mana ingo zapfuye urazibona kandi urazizi. Ndasenze muri kino gitondo ngo umanure ubushobozi buzura, umanure ubushobozi burestora izo ngo zose zuzuyemo agahinda n'umubabaro, zuzuyemo umujyano, zuzuyemo ibibi Satani yaziterereje. Mwami Imana usubire ukangura iyo mitima yose iguhindukirire, kuko we wama witeguye kugira neza uko bukeye nuko bwije. Mana ndagushima ko nzi neza ntakekeranya ko aya majambo adashobora kugenda gutya, ntashobora kugenda ubusa. Ndazi ko harimo ibitangaza mu miryango myinshi. Ubinyemerere Mana, mwe muyera wikorere, wewe wihindurire kandi wihindukiriza abantu, ubagarure mu nzira nziza, kugira ngo ingo zisubiremo umugisha n'amahoro yawe. Mana ndagushima, ndagukunda, ndakwizeye. Uri Imana idahemuka kandi uri Imana ikunda abayo. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, mu izina ryawe gera Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane.